bwanje ntacyo nzoba, ko Yesu ari umuryango wanje ntacyo uzoba, ko Yesu ari mu ishengero ryanje ntacyo rizoba, ko Yesu ari mu gihugu canje ntacyo kizoba. Yesu arahambaye. Haleluya. Turakwimitse mwami, turakwimitse mwizigirwa, turakwimitse ucecekesha imipunda, turakwimitse muri kazoza, turakwimitse mu gihugu, turakwimitse mu ministeri, turakwimitse mu ishengero ryawe kugira ngo uganze, turakwimitse mwami Yesu, turakwimitse ubwundu bwawe bwinshi, turakwimitse Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rifise umutwe w'amajambo uvuga ngo, ndawugufinze ingene uvuga umutwe w'amajambo. Yesu ashimwe. Ndumva n'ubigufinda hishurirwa nawe kandi ndikanga yuko utaza kwitora. Ijambo riraba muri Bibiliya hanyuma rikavayo rikaza kuba mu muntu. Umva tugira dusangire ijambo Imana yangaburiye cyane gose, kandi numva n'ubu mutima wanje ushize amanga ko ari byo tugira dusangire. N'ibyankundira tuzasangira ari atatu ari mu gisomwa kimwe, ariko uyu munsi tugira dusangire rimwe rivuga ngo isanzwe ziko tubikena. Amen. Isanzwe ziko tubikena. Matayo 6. Yesu ashimwe. Sabe uzana asomere Matayo 6. Turasoma dutanguriye ku murongo wa 25. Mana ishimwe cyane. 25 ugeze ku 26 uraza kuca usimba. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ntimukiganyire. Nico gituma ndababarira ntimukiganyire amagara yanyu ku byo muzorya canke ku byo muzonywa, canke umubiri wanyu ku byo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya, canke umubiri nturuta ivyambagwa? Nimurabe ibiguruka byo mu kirere, ntibibiba ntibishwabura kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe nimubiruta cane? 29 avuga ngo, ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi byo ku misozi ityo, biriho uyu munsi ariko ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizoroshiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? No kuri 32 havuga ngo, kuko ibyo byose abanyamahanga ari byo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru arazi ko ibyo byose mubikena. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kuko ibyo byose abanyamahanga ari byo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru arazi ko ibyo mubikena. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aya majambo y'Imana
yamishuriye ikintu gikomeye nari sanzwe ndiko ndiga ku Mana, ijambo ryitwa ngo uhoraho. Sukwiganya kwiga ahubwo novuga ko ari ryo Imana yari kwirantezamwo intege igihe nari nafashe cyo gusengera akazoza karekare. Hanyuma Imana inyishura mu ijambo rimwe, ijambo rivuga ngo nduhoraho. Ariko iryo jambo uhoraho omenga ntaryo nari bwumve uko nari ryumvise. Muri iryo jambo rivuga ngo uhoraho, numva ntahuye ico ngomba gusangira namwe yuko iyi Mana dusenga ni Imana yamyeho, iriho kandi izokwamaho. Iyi Mana dusenga niyo yonyene ifise ahatarabaho. Habe n'umwanzi Satani ntaziriza kurara bimubayeko, ariko yoyo ntizibira ubu gusa, ntifise ububasha kubira ubu gusa, ejo hataraba niyiri. Ilela yaramaze kubiri mu kwezi kuza, yaramaze kubiri mu mwaka uza, yaramaze kubiri mu bihumbi bingahe biri imbere, yaramaze kubiri mu masaha aza gukurikira yo duhagazemo, yaramaze kubiri mu matariki aza gukurikira yo turimwo. Ni Imana uhoraho, yamye iriho kandi yamaho, izokwamaho. Aleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri ayo majambo dushirizaho kugenda mbona ikindi kintu muri aya nyene turiko turasoma, no muri uko kubwirwa no kuganirizwa n'Imana. Ijambo tuzi dusomye mu Itanguriro 12, Itanguriro 12 kuva ku murongo wa mbere umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ihamagarwa rya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Aleluya. Turaza gufatanya n'iri jambo aha mu gice ca 22. Adashobora kumenya kamwe k'ingene inkuru izogenda, ariko mu bunini bwa byose hari ikintu yarazi ko yamaze guhezagirwa. Amen. Yarazi yuko ivyiwe bizogenda neza. Hano abwira haguruka ugende. Nivyo Bibiri bivuga neza mu Baheburayo ko yahagurutse agenda nk'utazi yaja. Ego ntiyarazi yaja, ariko hari ikintu kimwe yarazi ko we abazomuhezagira bazohezagirwa, abazomuvuma bazovumwa, kandi mbere yuko icari n'ico azoba caramaze gutegurwa n'Imana kuko yakimubwiye. Bane hamwe icubahiro cane. Amen. Iryo jambo rero tubifatanye no mu gice ca 22 duhereye ku murongo wa 14. Itanguriro 22 kumvo z'umwanya turacagagura amajambo. Duhere ku murongo wa 14. Avuga ngo Aburahamu yitaho hantu Yehova yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu,
bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati ndirahiye niko Uhoraho agize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kugwiza nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kw'ijuru canke umusenyi wo mw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi babo. Kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohega umugisha kuko wanyumviye. Aburahamu asubiraho ya mikangara yiwe iri, barikora basubirana nawe i Berisheba, kuko Aburahamu ariho yaba nyene. Amen. Imana ishimwe cyane. Aburahamu agiye gutanga Isaka, yarazi ko atanga Isaka nyene, nivyo nyene yarazi. Mugabo ashitse amutangira, Imana ituma umumarayika ngo arasemerera avuga ati yewe Aburahamu, Aburahamu, ntuhirahire ngo ukoze inkota kuri uwo mwana wawe, kuko namaze kubona yuko unyumvira. Ariko rero ngo araba hirya gato abona intama ifashwe mu mahembe. Numvamwo ikintu gikomeye igihe Aburahamu aciye atangura kuvuga ngo Uhoraho ni Yehova Yire, Jehova Jire, Imana itegekanya, Imana ituma bironkeka. Imana ishimwe cyane. Numvamwo ikintu gikomeye cyuko Aburahamu naho ataratanze umwana wiwe, umenga yari yasigaranye inyota yo gutangira ishikanwa Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uko biri kose byaraboneka ko mu kuvuga iryo jambo agashima yuko aronse intama, Imana yari yategekanije intama, ivyo bikamukora ku mutima. Biraboneka ko wari umwanya koko hari hakenewe ishikanwa ry'Imana. Hanyuma mugabo mu gihe yari gutanga Isaka wiwe yaronse intama. Iri jambo rero niryo ryonyene ngomba, Jehova Jire. Aleluya. Imana itegekanya. Imana ishimwe cyane. Yemwe abasenga, yemwe abarondeza ibya kazoza, niwakira Imana nk'Uhoraho, niwakira Imana nka Jehova Jire. Natahuye muri aya majambo yo muri Matayo yuko burya bwose Imana nikunda ko tugira amaganya. Amen. Hajya muri iyi mirongo twasomye hakuma hatwereka ngo ntimukiganyire ngo bizogenda gute. Integuro y'Imana yateguriye inyoni ibyo izofungura, kandi igaca ivuga ngo mwebwe murusha agaciro inyoni. Imana yerekana muri ayo majambo yuko ibyo kwiganyira binyuranye n'imigambi ifise, kuko kwiganyira ngo turaza gufungura iki, imfungurwa ziri ku meza, nta hantu bitandukaniye n'uburwayi bwo mu mutwe. Imfungurwa ziri ku meza zirahiye, ziraho, hanyuma nawe ukagumurira ngo turye iki, tuza kurya iki. Ibinyobwa biraho ukagumurira ngo ibombo ririko rirasesa, nawe ukagumurira ngo tunywe iki, tuza kunywa iki. Narondeye iri jambo ndiko ndashaka kuritahura cyane. Hanyuma abakoresha ururimi rw'icongereza bakoresha ijambo worry canke worries igihe hari byinshi, amaganya canke ukwiganyira. Hanyuma iri jambo worry ngo risigura ngo kuba ugabuyemo ibice byinshi, kugaburamwo ibice byinshi. Iyo ririko rirasigurwa rero ngo kwiganyira ni igihe umeze nk'umuntu agabanganyemo ibintu, ubwenge bumwe bwibaza ibi, ubundi bwibaza ibi, ubundi bwibaza ibi. Hanyuma kuko ugabanganije wabaye ikimanyagu to ucuruha. Kandi mwese murabizi kwiganyira biraruhisha.
Ibyo rero nibyo Imana igomba guturinda, igaca itubwira hakiri kare ngo nduhoraho ndi Jehova Jire, tekana. Ngejeje aho, Imana ibahezagire. Dusenga. Maganya yawe niyo tumuruta uko wareha, niyo kongeraho ikintu na kimwe, ariko kwizera Imana biraca inzira. Abazoguhezagira izobahezagira, abazokuvuma izobavuma, izoguhindura ubwoko bukomeye. Ugende uziyubwiye, uhoraho n'Imana itegekanye, uhoraho n'Imana itegekanye, uhoraho n'Imana itegekanye. Itegekanya izo tutazi ko bizogenda. Yoyo nta kintu cyayitanze kubaho, irazi ko bizogenda. Imana ishimwe. Kazoza kanje ni keza ko nizeye umwami Yesu. Kazoza kanje ni keza, kazoza kanje ni keza cane, kazoza kanje ni keza cane. Aleluya. Ndayizi iyo ndirimbo iririmbwa n'abana, ariko je numva nayigize gwanje, naje ndi umwana w'Imana. Kazoza kanje ni keza ko nizeye umwami Yesu. Kazoza kanje ni keza, kazoza kanje ni keza cane, kazoza kanje ni keza cane. Amen. Igihe dusenga, uba ufise ubuzima witwaje wenyene, ukaba ukeneye ko Imana igutwaza ubuzima, urakeneye agakiza k'Imana, ngwino wakira ako gakiza. Wowe ufise ibintu wakoze vyononye ubuzima bwawe, ngwino Yesu akubabarire. Woba warashikiwe n'amakuba kubwo kwibako, hanyuma noneho ukaba warabuze umugwanizi, umugwanyi akugwanira, ngwino Yesu akugwanira. Woba uraba imbere ugasanga niwe wiyiziyo wenyene, wigwanira ku vy'ukubaho kwawe, ngwino uronke uwundi akubwira ngo wewe tekana, intambara si yawe, intambara ni yanje, nije nakuremye. Ngwino umwakire Yesu. Kandi abavuga ko bamwakiriye, reka kumubika mu kabati, mureka akore. Amen. Kera Yesu akiri mw'isi, yabwiye abigishwa bye, tujabuke tuje hakurya, nitujane mu bwato. Bakigenda arasinzira, hazigihuta, imipfunda yisuka mu bwato, bwariko buruzura, batazi ingene biza kugenda. Haleluya zibizikira Ngohora kandi nguza nta muyaga, nta dayimoni kandi nta n'abantu, ntaco ushobora kubikugato. Uri umukiza, umumino
imipfunda yisutse mu bwato buriko buruzura ese imikanguye kanguya zibiziki bohora bohora kandi ntanguza nta muyaga nta dayimoni kandi nta n'abantu ntacoshobora kubikubwato burimwo umukiza ubugingo byose Yesu azobisibiza guhora cereza bakitazomumvi bavuze gucereza Yesu singifise ubwoba ko haragacerere umparira ukwizera guke kwatumye ngira ubwoba umpe kwama nkwizigiye rwose ngukurikire hose ikanguya zibizikiyaga uhora kandi ntambuza nta muyaga nta dayimoni kandi nta n'abantu ntacoshobora kubikubwato burimwo umukiza ubugingo byose Yesu azobisibiza guhora cereza nakitazomumvi yavuze gucereza mashikumani wacu ko Yesu ari mu bugingo bwanje ntacyo nzoba ko Yesu ari mu muryango wanje ntacyo uzoba ko Yesu ari mu ishengero ryanje ntacyo rizoba ko Yesu ari mu gihugu canje ntacyo kizoba Yesu arahambaye haleluya turakwimitse mwami turakwimitse mwizigirwa turakwimitse ucecekesha imipfunda turakwimitse muri kazoza turakwimitse mu gihugu turakwimitse mu minisiteri turakwimitse mu ishengero ryawe kugira ngo uganze turakwimitse mwami Yesu turakwimitse mu bw'ubuntu bwawe bwinshi turakwimitse Yesu Kristo haleluya uraganje mwami kandi aho uri niho hari ubugingo mwami aho ugendera niho hari ubuzima mwami niho hari amahoro mwizigirwa uganze nk'Imana turakwimitse mwami Yesu Kristo turakwimitse mu mayishenge kugira ngo uzane amareusite turakwimitse mwami mu byo tutazi turakwimitse no mu byo tuzi turakwimitse mwizigirwa haleluya zose azobwira ngo hora cereza amajwi ku Mana yacu ari byo nyine turiko turagira kandi tugomba kurangiza mu mwanya aho ndagomba gutumira umuntu avuga ati ndashaka kwakira Yesu haleluya umuntu avuga ati ndashaka kwakira Yesu ndashaka kiza ikiganza tufashe gusenga Imana
uragomba gutangura ibihe byiza mu buzima bwawe, uragomba gushira point final kuri kahise k'ibyaha, uragomba gushiraho akaburungu ka nyuma kuri kahise k'ibyaha, uragomba gushira akaburungu ka nyuma kuri kahise k'amakuba no gukubagurwa n'ubuzima nkaho umenga nta mana yakuremye hari. Ukiritse ikiganza cawe, Yesu n'umutabazi kandi Yesu agira neza. Kandi ishengero ryose dusenga Imana, muve hasi dusenge. Haleluya. Ishimwe ni ryawo byizigiro bitanyiganyizwa. Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa na rimwe. Ku misozi ikikije Yerusalemu niko Uhoraho akikije abantu biwe. Uhoraho akuzigama mu maja no mu mazi uhereye none gushitsa ibihe bidashira. Ayo n'amajambo yawe gukuba mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Usanzwe uzi ko tubikena, amahoro yawe Mwami biratubereye kuyareka akaganza muri twebwe. Shikana abantu bawe Mwami ku ntsinzi, shikana abantu bawe Mwami ku ntsinzi y'amahoro n'umutekano biva mu ijuru Mwami. Ahari hari Mwami amaganya, ahari hari Mwami ubutindi, imitima imanyaguritse uyegeranye Mwami. Haleluya. Ndagushimiye ko ufise ibanga rihambaye ryo gushobora ibyo abantu badashoboye. Ndagushimiye ko ufise akaranga gakomeye ko gukora ibyo abantu batokora. Ndasengeye abera bawe Mwami turi kumwe hano bakubaguwe, ariko barategera amajambo yawe yashira ku mutima, ariko barakurikirana ubutumwa bwiza Mwami. Bafatanije mu mutima Mwami Imana no gukenera gusengerwa, bakumva Mwami ko bakeneye gutabara kukuvako. Ndasengeye ihumure ku bacitse ivutu. Haleluya. Numva nkeneye kubwira abantu b'Imana ntubushe nukuri basi ko nizera ko mwizera nyene. Nagira ndakubwire ko iri jambo ari Imana yakurukikiye. Ugenda uryama usinzira urindiriye gutabara kw'Imana, utazobura kukuzako, ntikuzobura kukuzako. Gira umutima wawe utitekana. Haleluya. Rekura ukutizera wakira ukwizera. Uri n'ahazi Imana igira neza. Arakori bihambaye, arakori bihambaye, ona kintu na kimwe kitomushoboye. Yesu arakora, agira neza. Haleluya. Twaturire hamwe
dutangire isengesho tuti data wa twese uri mu ijuru Data wa twese uri mu ijuru ndaguhimbaje ndaguhimbaje kuri Imana nziza Imana nyamana Imana irengera ivyiyumviro vy'abantu Imana irengera ivyiyumviro vy'abantu wewe uri uwuhoraho aho nzoba uzoba warantanze kuhaba imyaka nzomara warantanze kuyimara ukwezi kuzoza warantanze kukubamo umwaka uzoza warantanze kuwubamo kandi wantanze unyiyumvirako kuko uhorana ntaryo wiyumvira ico inyoni zorya ntiwabura kunyiyumvira wowe wiyumvira amashurwe atagira abayarimye ntiwabura kunyiyumvira ndagushimiye ko wamaze kwibaza ibinyerekeye ndakiriye ubuvyeyi bwawe singomba guhushanya n'ingene wabiteguye ko wamaze gutegura ko nakwiye kwiganira ndavyakire ishimwe n'iryawe ubu n'ibihe byose impundu ku Mana yacu wakintsinzi haleluya basekera basekera basekura amen ukuriho mwami natwe tuzobaho inganji ni yawe abatsindwa mwami ubacira inzira yo gutsindanishirizwa abari imbohe ndagushimiye igihe cyo kubohoka mwami ubatangarije kandi abari bafise amaganya ndagushimiye yuko bahaye igihe cyo kuva mu mwiheburo mwami bisenze mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen komera amashimisha Imana yacu